mushobora byose waturemeye igihugu ciza cyitwa Burundi ukadutera iteka ngo turema twitwa Barundi nyakubahwa cigira ca mbere c'umukuru w'igihugu nyakwa cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu banyakubahwa abashinga amateka n'abakinguza amateka mwitavye kino gikorwa banyakubahwa abashikiranganje mugize leta y'u Burundi nyakubahwa buramatari w'intara Gitega mwatwakiriye banyakubahwa murangurira imirimo yanyu mu rwego rw'ubutungane banyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu ngaha mu Burundi banyakubahwa baburamatari murongo intara zitandukanye muri ngaha banyakubahwa muserukira imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi banyakubahwa muserukira amashirahamwe atandukanye banyakubahwa mwese mwitavye ibi birori mu wese mu cubahiro Imana yamuhaye mbanje kubaramutsa mwese amaro y'Imana ubumwe ibikorwa iterambere n'ubutungane mu cyacu Burundi ndetse no mu ntara nziza twakiriye Gitega tubanje gushimira Imana mushobora byose yaduhaye igihugu ciza kandi yama ituje imbere mwirangurwa y'imigambi myiza itandukanye nihabwa icubahiro imisi yose na hose haraheze umwaka urenga tuginye umugwi w'abahinga bajejwe gukurikirana no gutanga intumbero mwiyandikwa ry'umugambi w'iterambere ry'igihugu cacu uzomara imyaka 10 twisunze icegeranyo c'abahinga twaragenye umugwi wagutse urikiyemwo abaserukira isata byose by'igihugu mu ntumbero yo gucijya nino integuro z'ibikorwa by'iterambere mu gihugu cyose hari wo kwibaza ati mbega ni kuki twahisemwo integuro y'umugambi w'imyaka 10 aho kugira imigambi migufi nk'uko vyahora bigenda mu bihe vyaheze inyishu si yindi nuko Burundi bwateye intambwe ntibukira igihugu kibaho ku munsi nko mu bihe by'umutekano muke igihugu gisasagayemwo amahoro n'umutekano gitunganya imigambi miremire ifatiye kwiyerekwa no kubona kure abakirongoye ntibiyumvira abana babo gusa ahubwo biyumvira abuzukuruza n'iteka ry'u Burundi bisigura ko imbere ari heza cyane kuri no munsi rero turamutse dushikiriza tukongera tugatanguza ku mugaragaro uyu mugambi nakayo keza ko gukeza no gutera intege abahinga bahuje umutima n'inama bagasenyera ku mugozi umwe mu vyiyumviro vyiza n'ibikorwa bitandukanye turakeje abo bahizi b'abarundi badushikanye kuri uyu mugambi mwiza banyakuba mwese mukoraniye ngaha batumire bahire bubaye ubwa mbere twiteguriye umugambi w'igihugu w'iterambere wizwe ukanonosorwa n'abarundi ubwabo uwo mugambi w'imyaka 10 kuva mu mwaka wa 2018 gushika 2027 tubukesha abahinga abarundi 70 kuva ubu baba bifuza kuzana imitahe mu Burundi canke kudusahiriza mu migambi itandukanye bose bazokwisunga uwo mugambi nkomoko w'iyindi migambi turashimishwa no kubona ko kuva uyu mugambi wemejwe ku mugaragaro n'inama shikiranganje igenekerezo rya 2019 ruheshi uyu mwaka wa 2018 ubushikiranganje bwose bugize leta y'u Burundi bwaciye butangura ko wisunga mu nteguro z'ibikorwa biriko birarangurwa mu bisata bigize ubuzima bw'igihugu cacu
uyu mugambi w'igihugu ugiye gushirwa mu Kirundi kugira ngo abe n'igihugu bose atari mavuyemwo bawutahure bawugere gwabo koko uzocuba kimwe mu bigabane bigize za nyigisho zo gukundisha igihugu abene igihugu ni nabo ba mbere badushira mu ngiro umugambi gusumba abandi bose turararitse abarundi b'inkerebutsi ngo batangure kwigisha ibi muri uyu mugambi no gushira mu ngiro gutyo dushobore gushika kwihangiro ry'umurindi urenga 10% ku mwaka mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu cacu twabe tuzirikana ntajyo wamwe wibutsa ngo akimuhanda kazi imvura ihise iyo n'ingingo ihambaye abarundi dufashe kukaba nkako nk'uko umuhinga Sergio Ngendakumana yarayamaze atangingo nta ntsinzi kugira dushobore gushira mu ngiro neza uyu mugambi dutanguje ku mugaragaro uno munsi dutegerezwa kumenya biwugize bikuru hamwe n'amahangiro yatekanijwe mu bisata ku gisata dutegerezwa kandi kuzirikana ko n'uru ari urundi rugamba dutanguje rugiye kumara imyaka 10 ruzodushikana ku kwikukira nyakuri aho abarundi bozokwigaba bakigaburira vyongeye basokuru bari yamaze ngo nta butewe iteka atekewe mu byatsi banyakubaho mwese batumire bahire uyu mugambi w'igihugu ni gitabo bitanga intumbero nk'aburabwenge nkuru kugira ngo dushike kwiterambere rirama mu mwaka wa 2030 ngibi ibisata bikuru biri muri umugambi twisunga ubwa mbere uburimyi n'ubworozi ubwa kabiri amahinguriro n'inyubakwa zishigikira ubudandaji ubugira gatatu gukomeza ubumenyi n'indero ubugira kane kwitaho bidukikije n'ihinduka ry'ibihe ubugira gatanu umutekano no kwigenga kw'igihugu cacu hamwe n'intwaro ibereye ubugira gatandatu kwegeranya imitahe ikwiye biciye wabuza tunga ubugira indwi kugwanya ibiturire no gusesagura itunga rusange ubugira umunani gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu mu buryo bugaragara uyu mugambi ushimikiye ku nkingi 16 zigizwe nazo nyene n'intumbero nkuru 51 kugira ngo ibyo byose bije mu ngiro umugambi w'iterambere uhera mu mwaka wa 2018 ugashika mu mwaka wa 2027 uzokwifashisha integuro y'ibikorwa nyamukuru imara imyaka 5 biciye mu bushikiranganje bwose bugize leta y'u Burundi waba uwo mugambi w'imyaka 10 canke integuro nkuru ya leta y'imyaka 5 vyose abahinga baragerageje kwerekana neza uburyo bukenewe ku nkingi zose n'ivyitezwe gushikwako banyakuba mwese mukorani ngaha batumire bahire birakwiye kandi birabereye ko twishimira iki gikorwa c'iteka turiko turashira ku mugaragaro uyu munsi kukaba nkako intumbero nyamukuru z'ibirori izitatu intumbero ya mbere kwereka abarundi n'amakungu uyu mugambi w'iterambere w'imyaka 10 niwuherekeza bikenewe bizofasha mu kuwushira mu ngiro intumbero ya kabiri guhimiriza abarundi abanyabitahe inshuti z'u Burundi n'abandi basanzwe badufata mu mugongo ngo bisunge badahimanze inkingi nyamukuru z'iterambere ziri muri uyu mugambi kuva no munsi niwo ugiye kuba ibuye giremezo ku ntumbero zose z'ibisata bya leta iby'abarundi n'iby'abikora ivyabo ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi amadini n'amashengero tutibagiye amashirahamwe badashira imbere inyungu za politike intumbero ya gatatu
kumvisha abadusahiriza mu migambi y'iterambere intumbero hamwe n'iyerekwa ry'iterambere birama Uburundi bwafashe hisunzwe ibyifuzo by'iterambere bivuye mu bene gihugu hamwe n'imigambi nyobozi nk'ihangiro ry'iterambere gushika mu mwaka wa 2030 umugambi wa Afrika yakazoza twifuza mu mwaka wa 2063 umugambi w'iterambere ry'ibihugu bigize umuryango wa Afrika mu buseruko n'ibindi. Banyakuba mwese mukoraniye ngaha batumire bahire. Uyu mugambi uje kugaragaza no gushimangira ukuri atari agaseseshwa rumuri kw'abarundi dushoboye kandi ntidukekeranya ko uzoja mu ngiro na cane ko utangujwe mu gihe Burundi burangwamwo amahoro umutekano n'impore mu mpande zose abarundi dufatanye mu nda mu budasa bwacu tumaze gutegera ko turi bene mugabo umwe ko dusangiye ugufa no gukira ko dutegerezwa kandi gusangira ikivi n'ikigega. Tuguruye uyu mugambi w'igihugu w'iterambere kandi mu gihe duherutse kugaragaza ko twikukiye koko kandi ko dushoboye. Akarorero ka hafi nibwizwa shingiro rihwanye n'ugushaka kw'abene igihugu twashitse ko dukoresheje uburyo bukomotse mu bene igihugu bwabo nk'uko tunagiye kuvyikorera mu matora mu mwaka wa 2020 aho mbere twiteze umusesekara tukanatangariza abarundi n'abakungu ko ayo matora azogenda neza cyane gusuma yandi yose amaze gutunganywa mu Burundi. Imana mushobora byose niyo cabona. Ntitugiye guhagararira ngaha. Umugwi w'abahinga bateguye umugambi ugiye kwagurwa kugira ngo utegure ubundi mugambi uzodushikana mu mwaka w'2042 tuve kuri uyu mugambi w'imyaka 10 dusimbize tuje ku mugambi w'imyaka 15 ari nawo uzotuvana mu mwaka wa 2027 ukazodushikana mu mwaka w'2042 uwo nawo ukaba uzotegurwa guhera mu mwaka w'2022. Imbere gusozera dusabye leta n'inzego zose zatowe n'abene gihugu ugwaruka amashirahamwe ayo ngayo wacu canke mpuzamakungu ndetse n'abikorera utwabo kwisunga irisemo duteye uyu munsi. Turahaye ikaze uwo wese yipfuza kudushigikira mu gushira mu ngiro uyu mugambi mwiza. Yamara rero turasubiye kumenyesha ko tutazodohoka kwiteka ryamye riranga Barundi kuva na kera na rindi. Abarundi bamye bajya bakaravye kandi ntibigeze bajya ibitagabuye. Bizokwigera twemera ifashanyo intererano canke ingurane yoza itosekaza iteka ry'u Burundi canke ibungabanya imico myiza n'imigenzo myiza by'abarundi. Twarazwe n'abasokuruza bacu ari abavyeyi bacu twakomotse ko tubahawe n'Imana. Nta numwe ashobora canke tuzokwemerera ko dutandukanya n'abo bavyeyi bacu n'Imana yabaduhaye. Twifuza kandi ko amakungu yose yotegera ku Burundi butakiri mu bigero vy'imfashanyo zo kubaho ku munsi ku munsi. Uburundi bugeze nyabona mu bigero vy'iterambere n'ingurane zitavuna kugira ngo bwitunganirize imigambi y'iterambere ijanye n'ishaka ry'abene igihugu. Abarundi tugiye gukoresha ubwenge, ubuhizi, ubukerebusi n'ubutunzi Imana yaduhaye. Tuzoruhuka dushitse kwihangiro ry'uwo mugambi. Kuva ubu tugiye gukora tutiziganya tuzirikana ko kazoza keza kabuzukuru n'abuzukuruza bacu kari mu mino yacu. Niyi ni ingingo ntabanduka abarundi dufashe. Niharambe iterambere rirama kandi ridakumira mu Burundi. Niharambe gufashanya ku Burundi n'ayandi makungu ubwenge, ubukerebusi n'ubuhizi
bifata icicaro imitima y'abarundi. Imana mushobora byose ihezagire Uburundi n'abarundi. Murakoze. Nimwe barundi nimwe